ibintu ampamagara ko bindaba nibiki none uri mananje ni murekane ko wewe uribuka imitana gutayeko sindagukunda ndeka sindagukunda jewe bicoroshe ntunzi man bajya basuma bamena amazu bajya baroroshe wowe urabarenze amazi misino basi n'abagenzi banje basi ntiho bahabuze numwe yubatse kubera ko atabegereye ngo bamuzane muhiri wacu ama message ndafise je twandika je nawe ama message je ndafise je twandika je nawe ngiye kwitura ubutungane biriza ubimenya atafoto ntacabaye je ntunkangisha mu majambo ivyo birakuraba STV every story matters. Reka ndabaramutse mu vyubahiro vyanyu ndababwira ko ndabakunda cyane ndabipuriza ibihe byiza turi mu bihe tuko turarangiza umwaka umuntu wese abanye ikiganiro reka ndamwipurize kurangiza umwaka amahoro no kuzotanga umwaka wa 2023 amahoro murano ko amasanganya guma bayendase surtout nk'abari mu ndiko turabibona ariko kwa muri mu mahanga canke muri za Arabie Saoudite canke za Oman reka ndabipurize kurangiza umwaka amahoro kandi just wikesha Imana ko n'Imana dutijije amagara kugira dushobore kuba turi bazima ndabakunda cyane kandi umuntu ndabasengera ndazi nawe muradusengera ego rero nkuko mubibona ni umuntu sindamuzi nawe ntanzi ndavyibaza sinzi peut-être hashobora kuba ndasinzi ariko byaje ngaha kuri bureau nta numwe ahari yari je na cameraman n'umusekretary wacu rero camvuga ati acavuga ngo ashaka mu journaliste cyangwa ati na kimwe reka ndakwakira mbwira ati ushobora kwatsa kamera ndavuga pas de problème reka ndamwikaje yase kubimbwira turi babiri ariko nkeka kuri kamera ashaka kubivuga sinzi kandamwe ikaze ni sawa bro sawa meze neza turashima nitwa bande kuzina abenshi bazi banzi kuzina rya Barsi Barsi je umusanze ngaho kaje umbwira ko ufise ikintu ushaka tuyaga cumbwira natse kamera ufise ngwana nyabaki sindakuzi ubahe mu bisanzwe narandiriye jewe ndumurundi nkaba akazi kanje kamisi yose ndagakorera Canada nkaba najino nje guhiga umukobwa twahuriye ku mbuga turaganira turahuza nashaka yuko mumfasha kumurondera kugira arivyo shaka kumubaza Barsi ukorera akazi muri Canada maybe uri umurundi ariko ushaka tukurondera mu koko uwo utashimye kumwironderera impamvu ntashimye kumwironderera hari ibintu dukora ugasanga tumwe turabikora mu manyanga ndevye kuvyo twavugana aca mbona ubu ingene ari mwarampinduka aca mbona umengo je ndamurondeye niyo ntashobora kunyitaba habaye ikibazo nyabakini umukobwa habaye iki sinshoboye kubikubwira bikunze ko mu mundonderere murabiboneraho yitwa nde itwa Ange bon ça va c'est ma numéro d'hier pasha ndasa telefone gatonya ngana mu telefone 60 ni zizinga ndazandika ni zizinga sawa ingenda murondera Kiaso wo mu telefone n'umutora Allo bite wo buri Ange Yego ndihanze muri Vietnam. nitwa Mirimba ngaha mu Kinama kuri 3 muri Ngozi mfasha uhansange ubukozi Sawa ingenda biko bisomanya cyane. sawa wabugize neza mabuja Sawa. bon none Ange yakugize iki kumenga numeze neza cyose imeze neza ndabona umengo nta siguro nimwe mfise no guha ariko ndazura bibona amaze gushika ego apana basi umuntu agomba twiheresho wavuye muri Canada uje kurondera umukobwa ntakuzi donc ntimuzinanye ya ntituzinanye ego ariko mwari muri abacuti ku mahazo sosio ego
bon biragoye kweli biragoye tuka nawe n'umuntu nkawe ku marezo sociaux marumanye igihe kingana gute ho basi muri en relation canke muyaga muri en contact ntekereje neza tuba tumaze nk'amezi arenga nko mu ndwi arenga ko nkaya gucitamo kuza kumuramuro bivanye n'ivyo twoba twaraganiriye nahisemo kuza kugaruka hino iwacu turangiza ivyo twavuganye subuje su washitse nuwo nyene n'amatatuwaje menshi menshi nyatari sawa Sa? Nise neza. ni sawa nawe Ni sawa. ko iga kure dada regira ngaha gato anje gute Sawa. urakomeye uranyibuka Sindakubuka neza. yibuka neza wamfasha telefone yawe nininya kugira turebe ko utanyibuka neza Amahera. wasize muhira ndi bayisi muwa mwarayaze ari Canada sinzi uko vyibuka neza Nibyo nivyo bampamagariye. Beo kugira umpamagare byagenze gute? bon uyu muntu yambwiye ko mwari ko murayaga yari hanze mbembye muri Canada yeah. yari hanze rero ngo mwari ko murayaga rero bwene ngo guhamagara ntiwitaba aca muhitamo kuma nimero yanda ku telefone juste mushobore kuyaga Urumva rero wewe wigize akavugitse. oya siko nigite Ibyo bintu si byiza. Bari kumbwira ikintu unshakira? Sorry basi. Zana muri iyo. sorry Ntuzubisubire. sinzosubira Neza. None nawe wifuza iki? nifuza iki ntuzi ibyo twayazeje nawe Je nyaga n'abantu benshi sindavyibuka sha. nuvyibuka uriko uranyihakana ahanavuye iyo mva kubera wewe bivanye n'imigambi twapanze hagati yanje nawe ndevye amahera noba naragutayeko nkakurondera nkakubura none telefone nimero yawe sindayihaye uyu Abasha byo birakuraba. uvuze ko bindaba birandaba cameraman hagarika ivyo bintu Abanye ibintu ampamagariye. uvuze ko bindaba Nibiki none uri? mananje nimurekane ariko wewe uribuka imitana gutayeko Sindagukunda ndeka. Numunda? Sindagukunda. Nzagimba uri kiruje sindabizi. uriko urangira ikijuju Ndakubwiye rero ngo yandungike. Uriko urangira ikijuju? Rero narayariye. Ufise ikibazo nyabaye. Ufise Subiza ikibazo. amahera yanje Ndagusubiza Hama nkana. nisubire mu rugendo iyo nari Ivyo birakuraba sha. Ivyo birakuraba. abakobwa ni benshi sinzobura umukobwa mpajya amahera tugakora urubanza nkuko Dusubire no twabivuganye kunkorako. none wari umamera y'urubanza namuhaye amahera duteganya ko tuzohava tubana ariko kugeza iki gihe ndamurondera nkamubura yarambrose Facebook WhatsApp hose sinigera ndamutora basi navuye iyo mva nje kumurondera kugira tubirangize nimba abona yuko bitokunda ame ivyanje nanje ndamureke Narabikoresheje. Wabindungikiye kugira ndabikoreshe narabikoresheje. Rero undeke sinkeneye. Uzorondera abandi. ikintu wabikoresheje murakizana tugitange tukigurishe mfume nkuramo na make ariko ndayasubirane hama subira iyo navuye Umviriza si ngombwa. Si ngombwa. Mamahera yanje Mamahera yanje nigire Umviriza sha. reka kunesha Kubahana. umwanya Imba ari birero mwari mumpamagariye mwe je ngira nitahire kandi mungu ntushobora kumvana ngaha numvana ngaha avanga aho uri siro ko bava ngaho umuhungu adatakure kwiga namvana ngaha si ibintu vraiment wakoze si vyiza kumujya amahera ziko muzokora urubanza vraiment ifu muri akuyamujya basuka mubwiza uko ati je sindagukunda amahera yawe yagumye za hewe jewe tubipanga ntitwari kumwe we twaragushizemo yego ntimwashizemo I'm very sorry nkuko inkuru ndayumvise maybe irababaje ishije mu kibazo cy'umuhungu nawe uri umuhungu ayo mahera arayakuriye twe twishira mu bindi bibanza by'abagenzi bacu ego ndavyumva kuvyishiramwo jewe ivyo n'ibindaba rero Imana ishimwe ko ntabaye umuhungu sizi Imana ishimwe ko ntabaye umuhungu jewe uwo ayampa
agirane ivyo biramuraba jewe nabona yama none nyimba atarafise ica yakoza naramutuye rero baramufashije nayamufashije je nari mvise ivyo ndayakoza namufashije anje hari amagambo wahora umbwira hari amajambo twayaga sinarinzi ko wonkoze ibintu nk'ibi pare sana uramojeje burya nsanzwe ndi n'akana keza buriya urakana keza ndabibona uri umwana mwiza umuntu arashobora kuba umwana mwiza ku mutima ku mubiri ku mutima yarononekaye aje sinononekaye barononekaye sinarinzi yuko wontetse umutwe nk'uko ndevye agaciro naguha nkareba amahera nakurungikira simba narabuze imigambi no yakorera ini iwacu mu Burundi nobandanye uko ariyo migambi rero none uba amahera yarahetse none nije naguhombeje no ntiwampombeje kandi amahera ndayafise ariko narinje ku mpamvu zawe kugira mbone yuko ivyo wambwira bwari ububeshi cyangwa atari ububeshi ariko nsanze sinovuga kuri n'igisuma urarenze n'igisuma ya bajya basuma bamena amazu bajya baroroshe wowe urabarenze jewe bicoroshe ntunzi imana amazi imisino basi n'abagenzi banje basi ntiho bahabuze n'umwe yubatse kubera ko atabegereye ngo bamuzane muhiri wacu basi musaba basure mwabonanye rero nimugende mujanye okay oya je tujanaye je naye mu by'iwanje singeneye sinanageneye ko banamenya ko tuzinanye wewe abona imbere yawe yuko atemera ivyo namuhaye nasubiza amahera yanje subiza ibyanje oya nayo ndagusubiza subiza ibyanje biki none subiza amahera yanje navyo ndaguha nunyerekere hafi journalist nasubiza amahera yanje atafoto ntacabaye none igihe mwayahana habona ndegabasha okay ntababona ariko jewe nami ivyanje nigire nabyo mfise none hari ibyo ubona mfise ndakoresheje iki si ngombwa ntibiri ngombwa oya si ngombwa wakoresheje iki si ngombwa genda undi musheri wayahaye genda uyamwaka uyame je ndikijuju ndahonga abahungu ndikigugu urumva cyo turi bijuju kubera tuba turi bigugu none ngo uyame turi bigugu twebwe eje nawe ugenda uyame kubera ki wayansaba none nene yagukuye mu mufuko nene yagukuye mu mufuko wewe okay ni wayankura mu mufuko ariko waransaba kuburyo uba warayanyimye umudada no kurirarira akambwira ati mfasha nkene ibi nibi muhira bimeze ukunuku nkagira ikigongwe nkamurungikira none ariko aravuga yuko atayonsubiza mugihe ivyo twavuganye wa vyansi subiza ivyanje mbiriza wa muhungu we nyimba narabikubwiye narabikoze ivyo si ngombwa rero ko ndayagusubiza journalist je ndarambiwe agatwawe n'imbwa baraheba niko babivuga mu kirundi ciza sibaho ko ari imbwa rero ndamugereranya nkayo vyiza ko andondeye none ndimbwa ko andondeye ndimbwa narakurondeye agatwawe n'imbwa baraheba reka nigire ameze urugendo narindiko ayo mahera sinshobora kuyaheba jewe ndagiye ariko ibizokurikira mu nyuma uzobibona ndagiye ngiye kwitura ubutungane Viriza ubimenya atafoto ntacabaye je ntunkangisha ayo majambo ivyo birakuraba ama message ndafise je twandika je nawe ivyo birakuraba ama message je ndafise je twandika je nawe umviriza ntukire umuntu ngaha dava dufunga turi babiri numwicire ngaha dufunga ngo turi babiri sivyo please numwicire ngaha niya dufunga turi babiri mfise imyaka kuja mu mpimba sindavyara tugende bro please tugende anje please tugende ingo kwanje sije nta myaka mfise yo kuja mu mpimba sivyo bweni witahire sivyo nta kibazo we wihangane sawa sister sorry sivyo pole sana no kandi nutabunyene ko yava kunigira cyo kwibaraba sivyo banze basuze ngo basiwicare no muri biro ngo wicare no ku kazi basi kandi yakubabaje sana pole sana cameraman afana ba Steve ndabakunda cyane STV, every story matters.